Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo, nongera kubaha ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo ya Heritage. Ndizera ko muguwe neza kandi mukomeye. Ndagomba tuganire ijambo ry'Imana saya mu gitabo ca Luka ibice 18. Numugani abatari bake bazi, ariko ngomba kukubwira ijambo rikubwira ngo ukwiye guhora usenga, ukwiye guhora usenga. Turasoma Luka 18 kuva ku murongo wa mbere. Titre yayo ivuga ngo umugani w'umucamanza agabitanya. Acira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Arabwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana, ntagire udusoni ku bantu. Muraza gukomeza gusoma ku bw'imvo z'umwanya, muraza kwibandaniriza. Ariko ngaha yariko abacira umugani na cane cane agomba kubigisha uko bakwiye guhora basenga, ko bakwiye kubandanya gushishikara gusenga. Yaciye muri uyu mugani w'uyu mucamanza yari muri kino gisagara, kandi hano nyene hari umupfakazi. Uyu mupfakazi rero yamaza kuri uyu mucamanza agabitanya kugira ngo amucire urubanza rwomukiza. Akaza rimwe, akaza kabiri, ntashobore kumucira urubanza rumukiza. Murumva nyene ko ari umucamanza agabitanya. Birashoboka yuko yarondera amafaranga kugira ngo amucire urubanza rumukiza, ariko ndakunda uyu mutima w'uyu mupfakazi. Muri we ntiyigeze arambigwa, ntiyigeze acika intege uburyo atariko aracirwa urwo rubanza rumukiza. Vy'ukuri urabona ko we yarase uburenganzira, cankwe yari mu kibanza co gutabarwa no gucirwa urubanza rumukiza. Ariko uwo yariko yitwarako wewe, murumva ko yari umucamanza agabitanya, kandi kugira mucire urwo rubanza vy'ukuri arico vyasaba. Ariko kubwo kwama aza, ijambo ry'Imana riratwereka yuko harageze igihe aramucira urubanza rumukiza. Aha rero no hari inyigisho yacu. Yesu aca aravuga kubibaye kuri uwo mucamanza. Nimba bigenze gutyo kuri uyu mucamanza, mbega Imana izoburite gucira urubanza rukiza abo yatoranije ngo naho ibatevya? Mwene data, nubwo ibyo uriko urasengera ushobora kubona umengo vyatevye, ukwiye gushishikara gusenga. Uyu mupfakazi ni modere nziza y'abakristo. Uyu munsi nta perseverance tugira nk'iyo mupfakazi. Womengo ibyo twabwiye Imana rimwe itavyumvise ca tuyivamwo. Ariko shishikara gusenga, nturambigwe. Ico uriko urasengera, nimba ubonye bitihuse, menya neza ko birivuga ngo hari igihe Imana idutevya, kandi nta munsi Imana yavuganye nawe ngo izoza gukora itariki uyu munsi aya masaha. Oya, shishikara gusenga. Gusenga nubwo utazoba uriko urabona inyishu y'ivyo uriko urasengera, bizoguha amahoro muri wewe, bizoguha kuzura n'Imana yawe, bizoguha umutekano w'umutima, bizoguha gukomera indani muri wewe, bizoguha ingoga zo kwihanganira ibyo utarabonesha amaso. Ukwiye rero gushishikara gusenga. Gusenga ntidukwiye kurambigwa, ariko bikwiye gucika ubuzima bwacu bwa misi yose. Murazi ubuzima bw'umwami wacu Yesu, wewe yaraba kuri uyu musozi w'amasengesho igihe kirekire, ndetse novuga yuko ubuzima bwe bw'igikorwa bwabaye ubuzima burangwa n'amasengesho, bwabaye ubuzima burangwa n'imigenderanire yari afitaniye na Data. Natwe bene data, nshuti bagenzi, dukwiye guhora dusenga. Gira umwete wo gusenga. Wasenga rimwe ariko senga kabiri, wasenga kabiri senga gatatu. Ntuwavuga ngo ejo warasenze ngo uyu munsi ntibikenewe kusenga. Senga, bizoba ku mutima wawe, bizoha inkomezi umutima wawe. Ijambo ry'Imana rirambwira mu Baroma 12 umurongo wa 12, iratubwira uburyo dukwiye kwizigira ibizoba, tukihanganira amagorwa
ariko kandi tukashishikara no gusenga. Turanayibona Paul abibwira abanyefeso, ababwira ko dukwiye gusenga uburyo bwose bwo gusenga, ariko kandi ngo gusenga tukubere maso dukobeje cyane. Umwasi amaze kunyaga buno buzima bw'imigenderanire yawe na data, imigenderanire yawe n'umuremyi wawe, by'ukuri bariko arawukura mu nzira. Nico gituma ubuzima bwawe budakwiye guhagarara butariko burasenga. Kurya uhumeka niko by'ukuri buno buzima ukwiye kubamwo. Kandi reka nakwibutse, ugusenga nta sinovuga ngo hari ikibanza kanuni cyo gusengeramwo, ariho gusenga aho ugeze hose ushobora gusenga. Uri mwibarabara ushobora gusenga, uri muri bisi ushobora gusenga, uri mu muhiri wawe ushobora gusenga, uri aho uri hose ushobora gusenga. Fata bino bihe mu buzima bw'iwawe byo kubana n'umuremyi wawe, byo kwa mu bwigoyeho, byo kwa mu kibanza c'ibanga cyo gusengeramwo. Haleluya. Sina ngombwa uhumirize, sina ngombwa ugira umugigwa nk'abandi, ariko ribeha imwemu yawe ibeho buno buzima bwo gusenga. Bibiliya iravuga ngo, byanditswe ngo, inzu yanje izokwitwa inzu yo gusengeramwo. Inzu yawe, inzu yubatswe n'Imana, ni wewe, ni umutima wawe. Mu mutima wawe rero hakwiye kwamaho igicaniro. Ijambo ry'Imana rirambwira mu Balewi 13 murongo Abalewi 6 verset 13 haravuga ngo, umuriro wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzime. Suzuma rero yuko ca gicaniro co mu nzu, ca gicaniro c'indani umutima wawe, suzuma yuko kiriko kiraka. Haleluya. Ndabona umuntu yabayeho buno buzima muri Bibiliya, umugabo yitwa Danieli chapitre 6, aho tubona hari amateka akomeye y'abantu bagararije Danieli. Baragerageje kurondera uburyo bwose bomutega, bomurega, baca mu bijanye n'akazi akora, baragera n'ahantu baca mu vyizegwa vyiwe. Hariho Imana bari basanzwe basenga i Babuloni, ariko Danieli wewe yari ahantu, yari mu kibanza, yari umuntu ndetse yari yarigishijwe Imana ya Aburahamu, yari yarigishijwe Imana y'Abisirayeli. Byatuma rero atayindi Imana ari bufukamire, afukamira Imana yamenye, Imana yabwiwe na basekuru. Aho tubona rero ngo amadirisha yewe yama yuguruye arabi Yerusalemu, asenga gatatu ku munsi nk'uko byahora. Reka rero gusenga ntibibe evenema, ariko bibe style de vie, bihinduka ubuzima bwawe bwa misi yose. Ntibibe ibintu gusa byateguwe n'urusengero oya namba, ariko bibemwo, bihinduke ubuzima. Imana ihabwa icubahiro. Umuririmbyi yaravuze ngo gusenga ni kwiza, ugusenga kunshikana kuri data, ugusenga gukingura ijuru, ugusenga ubundi yavuze ko ari intwari ikomeye cyane gose. Haleluya. Hari undi muntu umukozi w'Imana yigeze avuga yuko umuntu atinya wenyene muri iyi si n'umuntu amusumbya gusenga, kubera gusenga kurahindura ibihe by'abantu. Ushobora kugabira kungira nabi, ariko nka gutuma uwugushoboye, uwo nawe ninde? Ni Imana niyo igushoboye. Imana ihabwa icubahiro. Gusenga birahindura ibihe, gusenga bihindura amateka y'abantu, gusenga bihindura imigabo n'imigambi y'abansi bacu, gusenga bikuraho imitego umugwanizi yaduteze, gusenga birahambaye. Ijambo ry'Imana rirambwira mu Filipi 4:6 havuga ngo, ivyo mugomba vyose mwimenyesha Imana mu gusenga, mu kwinginga bifatanije no kenguruka. Nshuti bagenzi, dukwiye guhora dusenga. Ntiwavuga ngo vyabaye ejo nzobigira ejo. Gusenga ni a partir y'uyu munsi, kandi bikaba no stop. Bandanya, shishikara. Uzubaza amakuru y'umuntu yabayeho buno buzima bw'amasengesho, yumva atabundi buzima yobamwo, ubuzima bwo guteba imbere y'Imana, wumva burengeye ibindi bintu byose wobamwo. Umunezero wa presence y'Imana urengeye umunezero w'umuntu ahaze, urengeye umunezero w'umuntu avise ibicanke biriya, kubera n'umunezero utanyagwa, n'umunezero utangwa n'Imana, n'umunezero utumurengera ikindi kintu cyejo cyose. Rero ukwiye guhora usenga.
Haleluya. Ibihe bikomeye nibyaze gusanga muri buno buzima bw'amasengesho ntacyo bizokugera, ariko nibyaza utari strong, udafitanye imigenderanire na so mu ijuru, uwo muyaga ushobora gutembagaza, ushobora guhitana. Ariko iyo ibihe by'amageragezwa, ibihe by'intambara bigusanze ufitaniye ubucuti na so mu ijuru, ntibikunyeganyeza. uba uri ku rutare, uba uri mu kibanza naho umuyaga umeze gute woza udashobora gutembagara. Bane namwe nagomba kubatera intege, mushishikare gusenga. Nubwo ibyo uriko urasenga utari kurabibona ubunyene, nubwo ibyo uriko urasenga ushaka kubona umengo biratevye, siwe gusa byatevye, n'abandi byarabaye gutyo. Ariyo gusenga bizoguha kurindira Imana unezerewe kandi ufite ibyizigiro. Ora ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, wakoze wabanye natwe. Ndagushimiye Mana ubwaye amajambo ariko aratwigisha uburyo dukwiye guhora dusenga kandi dukwiye kurambigwa. Ndasengeye umuntu Mana yari yumva umengo aracitse intege, yari yumva umengo arananiwe, yari yumva umengo nta kigenda. Uhoraho mugire neza, ongera gusuka inyota y'amasengesho muri we, ongera kuvyura inyota yo kwisonzesha, yo gukesha, inyota yo gutebana na Uhoraho bwiza bwe bagote kandi bazigame umuco barasire. Ibihe by'ikanguro bize ku bugingo bwabo. Ndaguhaye icubahiro Imana yo kwizigirwa, uri umunyenkomezi kandi uri umunyembaraga. Mana bagwaniye intambara, Uhoraho barinde mu miryango, barinde mu buzima bwabo. Ndasengeye abagwaye n'abagwaje mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwiza zibarekure, imbaraga z'ingwara zibarekure, imizimu ibarekure, abarozi babarekure mu izina rya Yesu. Ndimika presence yawe muri bo, ndimika umunezero wawe muri bo. Mana baremurwa, baremerewe, abumva bari kure yawe bakomezwe nawe, banagurwe nawe, abazazaniwe Mana bacire inzira, ubarasire Mana, bonugira neza kwawe, babone intwengo yawe. Ibihe bihinduke, abamaze igihe bakandamijwe, abamaze igihe bugarijwe ubukene, amadeni, abamaze igihe batabona inzira, bari mu mbombane, Uhoraho bagire neza mu izina rya Yesu. Bafata ukuboko babona ibihe by'ubutabazi. Ndagushimiye Mana, bagira ibihe byiza byo kurindwa no kuzigamwa, kandi amahoro y'umutima ganze, munezero w'umutima Mana ubaganze. Ndagushimiye, izina ryawe Mana ryubawe ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire, mukomere, mushishikare gusenga. Imana ibagire neza, murakoze.